bivanye n'ama interview yaramaze bisagira amajambo yavuga uri umuntu ukurikiranira ibintu hagufi wabona ko atagiye kirekira amazi ashobora kubandanya amazi ya kuko yagira tobe ibintu bikomakomeye nukuvuga iki akarero urabona yuko hari kiganiro president u Rwanda yagiriye kuri rya radio sinzi ko TV y'abongereza yagikoje n'umumenyesha makuru w'umwongereza aramubaza ibibazo ikibazo kijanye nuko hari abasoda b'abanyarwanda bari muri Kongo mugabo abo bati ngo ntavyazi arakigarukana incuro nyinshi rero uyare hari ukuntu nawe bakimubajijeko nabo ariko bikora kubera amafaranga nta rukundo ni systeme bakoresha uza gwe ko no bakozi b'Imana baruka abakozi b'Imana cinkata kuva mwiyo myaka yeze za 2012 kwereza za 2010 2011 ibintu vy'u Burundi vya 2015 batangiye kuvuga n'abantu b'abanyarwanda barabihagarara bo kabisa biragira iki ubudini bwose ubwire abanyarwanda ko baza kwishira imbere kandi batangura kubivuga iyo himirije amatora sinze kwanza kubibona c'est ça. Abaronkije cyane mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zine z'isi turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana naho umwe wese aherereye so my name is Ram Promoter behind the camera imbere yanje muri kumwe n'umutumira dasanzwe naza kubidondoro genda muzi ariko yitwa Fafa n'umukinyi w'amafilmi akaze cyane turaza kubabwira ruko mushobora kuzamura mu following kugira ngo indoto ziwe nawe zizobukuri so mbere byose reka tubanze tumwakire tumuramutse mumfashe namwe bwe kumwakira siko none Fafa aribu cyane mugwaye mbwa link aklenado. Hello guys meze neza ni jewe Fafa yeye Evergreen ndaramutsa cyane abakunzi ba link ALAIN aru comme d'habitude usube no maso y'inyana aho muherereye hose mwumve yuko ndabakunda cyane ego twongera tubibutsa muri bwa buryo nyene mugira subscribe utaragira subscribe bandanye ubigira ikiganiro murayikinga mukomanta kugira ngo ubutumwa tubashikiriza mugoye mu ibiganiro byose tubaha mugoye mubi ufite cuterera harega kanemero ka WhatsApp bashaka kutwandikira ukaduha icyumviro ufite cuterera ku bijanye n'uburyo arabwana karimi kashi bana ntimwahezaga wese so Fafa meze neza ariko ndashima cyane bro ariko imbere ya byose naho ari mu gatondo banza wihereze amazi ya story what imbere kugira gahogo kagororoka kame none wibaza yuko jewe ntumira ngo tuyage gutya ya story what yandikunda banza ukihereze wowe story what guys n'amazi aryoshe cyane mbere rero yo imbere yuko dutangura ikiganiro banza yihereze kugira ngo akajwi murayabona guys kagororoki story what kandi baduhanura ko kunywa amazi menshi mu buzima ari sawa yego birafasha byose mu gatondo gakubita nk'ikiritiro tugenda mu kazi kawe ubuzima buba buri usanga ari sawa cyane urashobora kunywa nk'iritiro n'inusu birafasha cyane muko biyungurura donc ubucafu babuciye mu mukwe kugira ngo donc utayanwa rero bica bituma donc ntibero nk'ivyo biyungurura bikaca usanga uri kuragwara ingwara zitandukanye kuragwara ibigwara kabisa bon ntimusabe canke naho mushaka buraza kwaziga kwigendera kugira ngo tubamenyeshe ingene mushaka kuyaronka oh la la story water uyumva gute kandi ryambiro yanwe ego bro uyumva gute atakujya umunwa bro namazi aryoshe gose numva donc umva natanguye kuyakunda gusa iryo zina erega hari ibintu wumva ukavuga to ya il faut que rero nguta kamanza rero iryo zina vraiment rirampabura ndayumvise rero nk'ubu haba muri sport haba mu nama ata story water ntigikunda ane mazi ya story water guys araboneka ahantu hose ego meze neza ariko ndashima bro twisigira amavuta ya kibonobono kugira ngo amavuta numva ngakura imikoshi amavuta y'imishatsi naturelle tuyisige kugira ngo ikiganiro kize kugenda neza nawe ufite ibisuku urashobora kuyisiga nawe mu mushatsi ayi ukagenda ngaha nyene sur le cuir chevelure ugashira ko nyene ukagira massage kugira ngo ashobore gupenetra indani donc ivyangombwa biri muri yo bishobore gutuma haba imishatsi kure igira amagara meza ego
waraye neza ariko rero Ego ndashima meze bien. Muraba mubona neza ingene ameze guys. ko wambaye neza none gahunda y'uno munsi wemeze gute ucuja hehe kugira ngo umuntu agukurikire none imisi yose nakazi bazi ntituryama kandi imisi yose rega n'imisi mikuru Imisi mikuru? ya mo shininga wafete yuberewe niko wa story water nakibonobono oil mu mutu none vraiment no cyane yangusha vraiment gatarabari ibintu tajaye ya ubuzima ni sawa cyane Fafa yes reka rero eva yuko twinjira mu kiganiro nyezina dushaka umbwire jambo hari jambo maze iminsi niyumvira rero ujya gukunda igihugu wewe ijambo gukunda igihugu uriho uburemere bungana gute ijambo gukunda igihugu ndariho uburemere ntosigura ingene bungana kuko muze muraba umuntu atagira ubwene gihugu burya ntacabari umaze rero kuba ufise igihugu nukuvuga ngo birakunda kuba n'umwene gihugu rero umva kuba ufise aho barizwe kuvuga ati je ndiki wiratiki ati urinde ufise iki ndi umurundi kazi fise uburundi donc aho uri hose ukaba fier no kuba uri umurundi kazi canke donc ico bivaye n'igihugu ubuvamwo ariko ukaba uri fier rero gukunda igihugu birengeye ko woshobora kuvyumva no ku matwi gukunda igihugu n'avuga ati turi muri situation nyabaki nigiki nokora nanje nk'umwene gihugu kugira ngo nshobore kugira gute gutuma igihugu canje gitera imbere yego ibi ndabikubajije mu gihe hari abarundi benshi akubwira ngo je ngo nkunda igihugu ngo kitampaye ngo gatacu kimpa igihugu kitampa igitoro igihugu kitama ngo isukari igihugu kitampa iki abo bantu bafise yo rangaje ndashaka ugira akantu kabwe gusa ubabwiye babone ko batari mu nzira yo Ico nababwira bari mu muzimiza nibave ubuzima bajibuntu kuko igihugu bafise nta kindi bazoronka bashaka kugenda Amerika ronka ubwene gihugu ariko à l'origine uriki uri umurundi niba abastari ryari mu misi yahera no bariko baragira barondeza iyo baje bava ba Beyoncé ba Jay-Z benshi twaragiye tubona yuko baronka ama origine yabo he muri Afrique de l'Ouest donc mu bihugu bitandukanye muri Sud Africa donc nukuvuga iki aho wowe uri hose ntwibagire icuri kuko umaze kwibagira icuri wibagira aho ugeze ugasanga ntukurabura neza niyuja exactly rero bivuga nti gukunda igihugu ni handi uvuga ati ku kijanye n'ubukene nigiki nokora mbega umutekano ugira uhungabane nigiki je ntegereza gukora kugira ngo no seulement habe umutekano ariko kandi nawe we wumve yuko ugize icumaze ugize icokoze nk'umuntu w'umurundi kazi ngo igihugu kiragira gute kiragwanirwa abantu bafise ako gatima rero byiza bo bihagarika kandi umuntu ahagira iki akanagipfira bigize ikibaye ngombwa c'est ça kabisa yes reka twigire mu kiganiro nyazina hariho amaze iminsi hari amakuru atameze neza mu Rwanda Kongo Burundi Rwanda murazi ngwanira ikira bice bigacika hari muri Kongo ndashaka mu misi yahera hari ukuntu abanyarwanda bacafuza indongozi z'igihugu bacafuza n'umukuru w'igihugu wewe kijya kintu nk'umurundi kazi akunda igihugu ciwe kuko ndazi kugikunda igihugu cyawe ukivyumva bijya bintu cyangwa ukibibona wewe hari cyo wogira nakaye kajambo bivuga ko canke wavyakiriye gute je nkivyumva nabaye nk'ugwe mu gahundwe ndavuga ati what is this ibi ndiko ndumva nivyo bati nta burongozi butava ku Mana ico ni cyambere abarundi Imana twayihaye ikibanza cyambere no mu bwiza shingiro no kuvuga ngo nihoshoka ko hashobora kuja ku muntu Imana tashize kwiki akavi ako narijya vyaciye mu matora muri yavati ntihagira umuntu yumva ngo genda mu mwitorere hama abandanye mu vyakora ashira yamana imbere ukaca wumva umuntu vraiment ari ngaho ntazi guha agaciro erega burya ushobora gutuka umugabo atariso ngena so ari ntubumwubaha kuko twakuze twege batwigisha ko ubaha bagusumba
genda musasangure muri Bible hose umuntu umwami ergo umupresident ubu n'umwami ni byahinduye gusa appellation bivanye nuko iterambere ryagiye riza mu isi mugabo n'umwami mu bisanzwe rero vraiment narumvise mbabaye ndavuga ati aba bantu kweri baracu bari kwara haro no kwikwegera amahano genda murabe abasomyi babiri ya mu Rwanda benshi baravuga yuko basenga kandi indirimbo zabo tumva ko kweri abana baba bari mu ijuru abapasteri kiniki murabe muri David hari umuntu yigeze kumutuka aramushinyaguriza barashima ari no mu bibazo wewe aramushinyaguriza aragira ikini karagira kiniki David arinumira Sevga ntibigeze berekana uyundi muntu yoba yagerageje kunamuvuga canke ngira ngo nihenze gato ariko Imana yaramuhaniye ico kintu wewe urinde ushobora kubahuka umuntu yarobanujwe amavuta wewe urinde umuntu Imana yavuze ko nta burongozi butava ku Mana ukaca woba ukagira gute ukamutuka kabisa je nabonye uko nuguti ndero uko onye vraiment ukurengera nukwiyibagira nukwikegera amahano ivyo ndabibabwiye nk'abantu nzi ko bemera Imana kira kintu cyose gifise iki ingaruka yacu uwarobanujwe amavuta ugaca waguruka ngo kiniki umukuru w'Abarundi oya imbe inyuma y'ivyo twarabonye ugwaruka rw'Uburundi nago ruhaguruka avuga ati no c'est pas possible kabisa ikintu nakunze cyane kijya kintu ariko rikansubira inyuma gatoya ico naza kukikubaza mu bya twarabonye ama video y'abategetsi bo mu Rwanda mu masirikira ariko arabahibiriza gutuka indongozi z'u Burundi kijya kintu coco kivuga kwiki kubona indongozi y'igihugu ihaguruka atigenda mutu kujya mu erega nimba abo hasi barashoye kwaduka ngo ego baravanga umwizuvu bukuru gira gute birashobora gutangura mu buryo butaboneka ariko amakenga twa dufise ati mbega abanyarwanda nigiki cyatumye bashobora kubahuka ashobora kuvuga amajambo nk'ababwira umukuru w'igihugu no kuvuga iki vyatweretse neza yuko nivyo bonse si kintu kija ngo hari ibintu bitiyadukiza nivyo bonse bituma rero bashobora kukugira kubivuga nka kujya twavyumvise bikatubabaza mugabo nabo sibo none ndongozi ishobora kuvuga nka kujya bagiye baravuga wowe umunyagihugu nawe woca ukora iki nabo bonse rimwe banamba rimwe natwe ni nkuko ngaha anye wana ko twaciye tuhaguruka nuvuga iki se Barundi ico arinze avuga nk'umugambi runaka ico arinze avuga nko tuba tuzi ko yagishije twamutora tugira imbere kandi tuzi yuko n'Imana imwemera no kuvuga iki ashaka kwega n'Imana ugasanga uradefaye bivuga iki abanyarwanda rero barabe neza mbe iyo Mana basenga ibare kurira kushwa kubaho kwaguhangara umuntu w'umukuru w'igihugu ujya ni nyene tuzi cyane neza cyane nyuma yabijya ugwaruka rw'Uburundi nago gwarahagurutse ruratangura ruravuga ati no ko duhaguruke nariko tuvugira indongozi kijya kintu nawe nk'umwe n'igihugu wacakiriye gute bon kijya carashimishije cyane ndumva ndagikunze gose naho nari muri silence mvuga ati reka manze ndabe mbe biko bigenda gute ariko maze kubona vraiment ruhagurutse naho hari abaponze ngo ntibari baba gutukira umuvyeyi wawe ukacuguma ngo kandi ngo namahoro agura kubita mwikoma ngo ni namarembo oya donc nukuvuga ngo imbere ko bashikira umwami wacu twebwe nitwe babanza donc nibo twabanza gucako nukuvuga iki imbere yuko yari no gushaka kugica yavuze ko twebwe twategeza nyene kugira ico tubivuze ko nyene tukekana ko onesude turakundanye nk'Abarundi pempo tuko boza n'abashaka kuducanishamwe babitwa na biriya kundana nk'Abarundi rero byanyeretse ko ugwaruka gwarajijutse sinzi ko muba yamaze kuba mu kahise abanyarwanda bagiye womengo basuzugura Abarundi mu byo bukumisha kumenya igihugu cy'u Burundi si ciza igihugu cy'u Burundi umengo ntidushoboye igihugu cy'u Burundi umengo nyine kiri hasi kiri down urumva bakadufata uko bishakiye gose Abarundi ntacyo babivuga ko aho ncanza cyane ngiye mu bintu ngo by'abantu b'abakozi b'Imana
ndibuka mwe miseze ndi umwana umva ngo amajini canke abakozi b'Imana abanyarwanda none hariya mu Rwanda iwabo ntibashobora kuvugizayo ubutumwa kweri ko babaza ngaha mu Burundi ngo buvugisha jo numvise n'umuvugisha ngo umunyarwanda ariko arabuvuga numvirize kubera ko barateranya bakaza bavuga ngo Imana yabatumye ntituziriho niyo Mana yari yo ko umva ishobora bapemeta gutukwa umukuru w'igihugu aho ucugira agapoint interrogation tukiraho nyene ifa ntaguciriyemo ujya hari umuvuga butumwa wingahe wacu amaze kugenda kuvuga ubutumwa mu Rwanda baragenda bon aho onye si abaririmbira bazikubona nk'abakidumu bafise ngabo ibintu by'ubutumwa ngira ngo petetre ntivyoba byaragiye hejuru canke baraje umuga ntibabivuga nkuko twe tubivuga tukaca mu Burundi turafise agatima ko gukundana umunyarwanda je ngaha twarage urazi ko haro n'abantu burira ibiti mu misi yaheze baba journaliste turafise akantu tuvuge ko ahubwo ibi wacu baba bagendayo ntitubimenye canke ama media hariya ntabi kuko baje bajama barafise ukuntu ibintu vyabo bashaka kubishira hejuru iby'abandi niyo gituma ubone ibyacu mu Burundi babiponda cyane ivyaba bakaguma naho byo bari bibi ariko kandi je nibaza nakayigo bafise nako batagira kugira ngo baponde Burundi ngo bujumbura nabi ngo barunderere kinini ariko ugiye kuraba harabaru abanyarwanda biga ngaha mu Burundi none bigenda gute afate bagaponda muga n'ubundi bakahaza hari abanyarwanda baba ngaha mu Burundi kuva kera none ko iki intambara iheze ko bitwaza intambara ko iki batace basubira iwabo donc ugasanga baribagira yuko mu bisanzwe kirazira yuko wituma ku isahani yakugaburiye abanyarwanda turazi abanyarwanda benshi uburundi bwakujije nuno musi turazi abafamiye y'abanyarwanda bari nga mugaca wubahuka umuporo kugira ikini ariko ihangiro bafise ntizoshika ko nivzokunda nako ndavuga rero abo bakozi b'Imana ngo Imana ngo ivuze iki nta kintu ciza na kimwe kiretse uraho sinzi ko ni poronde gitwa niyo bigeze kuvuga ngo Burundi ko bufise donc hariho donc abuvuga ko amateka meza negeze kumva ibintu nk'ivyo ngo donc buzogira ubutunzi mu misi z'ibintu nka bene ivyo muri yo myaka yahera ndabikukana kuri Raporo gitwaza yahora akorera ngaha c'est ça ubwo butuma ntihabuvuza kiri ngaha mugabara namwirukanye ntubizi yari ngaha justement hari ubutumwa yavuze vraiment ndumva ndabuka mugabandi baraza no gukora usanga ngaha nkamaneko ivyo birashoboka batwarabonye mu nyuma asubira hari kuko urazi igituma ivyo tutobiharira gose nuko benshi twarabonye 2015 amabara bakoze baraje bagatanga ubutumwa ngo 30 minutes ikiyojo kivuga ingene intambara ngo izogera kunuku Imana ngo yerekanye kunuku ego kandi babanyarwanda en plus nkacavuga none Mana mu Burundi nta mukozi w'Imana nta muntu makugorokera bikwiye vy'ukuri ku buryo hishurira amabanga y'igihugu cy'u Burundi nimba ko twagushize imbere vraiment woturutisha bariya anye donc bakuvuga uko onye mu government no mu mateko y'igihugu ataho bari ataho bagushize biratuma kugira question mark ndavuga ati none aba bantu bakwagira gute kuvuga bobo nta kabacika nakabaciye nuvuga ngo bakoresha ama systeme yose politike yabo ashoboka nukuvuga ngo ibintu byabo vy'iperereza baca mu mihingo yose mu mashure mu bubari ubuvuga butumwe no kora kwereka igitume bakoresha ibintu vy'Imana barazi ko abarundi kumana twarapfuye turashika bacavuga teka no tugirire he aho bakora tubabara aho twumva cyane aho nyene uravyumva ni nk'umuntu baba tumusanze umupolisi cyangwa umusodo ushaka kumugira nabi urondera umwana wiwe aho naho bari hehe byose biba biheze nukuvuga iki baravuze ati reka duce mu buryo bw'Imana ko abarundi bijukiye gusenga abantu ahantu twaciye twobaronka vyoroshe rero donc babitanguye kuva kera kandi si urukundo rwinshi je nkaraba ingene basenga nkaraba amacakubiri yabo bikantangaza nkaca ndaba u Rwanda rwaremeye ibintu by'ubutinganyi donc turabona ku marezo sociaux ibishegu uko vyakaremwe na shetani babivuga uko biri urabapfumu baba ariko barambura abantu bagira ngo abantu biyambure byose twarabikurikaye ko turagira ntaguciriyemo mu bisanzwe mu Rwanda impamvu ngira bo babyemeye bijya bintu no kuvuga bijya bintu byansi urazi ko
Banki Mondiale baragukatira Yeah. akakuba imfashanyo tukaba tuzi ibice 90% ko bibeshejwe u Rwanda rubeshejweho n'imfashanyo bien sûr nene tuzi. nyuma yaho igihe babinyifasha bafata ibihano nabona president wabo ijambo yashikirije ati mufunga umukanda ya rero kwemera bijya no kutiyemera nk'umuntu je ndabiha image yuko ndashobora ni nk'utiyemera nosema kutiyemera ni mpemuke ndamuke urumva bavuga ati uko bigenda kose ntegezwa kuronka ikinzira camwe ibambi banziza jevyo nti mafu kandi kini naco mumenye yuko burya hari ukuntu ushobora kumetriza abanyagihugu bawe canke abantu bari mu gisata cyangwa ngo babizi hariho amasatu ushobora gukoresha ora musanzwe nk'inzoka kugira uyice neza uze wayibonye neza uzushira umuziki aho hantu nukuvuga iki ikiziga umijyoye gumigira ikiwe nawe ukacugirwa n'ikintu nta kindi kintu yibwira wewe ushigira doce wigira nukuvuga iki ni byo biyayura mutwe navuga ati abatwara u Rwanda bahaye abene gugu b'u Rwanda nuvuga politike ho barazi uravye umutwe ni down mu Rwanda wogira ibindi byose mugabo ego ico turakizi nukuvuga bacagenda ro mu miziki z'inkundo tukaza no rukundo baririmba rutari muri bo nivyo nibitangaza mu bindi bakaca baja mu bintu vy'Imana mugabo wihenduje no mu bintu vy'Imana uri bwataje ko bigeze kumwirukako ariko yari mevanye n'indi baririmbye ni kuvuga ikintu cyose uri kurakora nugusenga naho bagira ngo barasenga ntibisanzuye kuko n'ubutumwa nushaka kubutanga like ubwumva nindi hari politiki umva ko aririmba mu Rwanda ntigikunda no kuvuga iki barabishije ibyo baba hari liberté y'ukuja mu bindi byose bishoboka bisamazi ikiremwa mu twazi naho maze kugiha umwidagaduro runaka hari gihe aho nyene acavuga ati ntaco birankwiye biragize ikintu bago hajya rero barabahaye ikiyura mutwe nkiyo nzoka baba bahaye umuziki hajya jeunesse hari ibaza ati biturimo ni sawa nibinyene none barazi kuvyuye umutwe ubugiye rero abanyarwanda baduhereye kuva kera uko kuntu abakozi b'Imana bakora ngo bikira nuno musi zurabe hari umuntu nkunda kwikana umugabo sinagiwe nuko ntagibuka neza ngo mbonye ngo Burundi ngo none mu Rwanda Imana ko ivyivuga kugwana navyo n'ivyaye ko batabivuga tubabwireje utuvyumve umva bama bibona ku Burundi c'est ça rero maze kubona rero tugaruke hahandi ati abarundi ugaruka gubundi ruhagurutse nabikuze cyane nabati baritahuye inyigisho zo gukunda igihugu zaragize iki zaratawe zarumvise ziko ziratunyengetera ariko turaho nyene hari abarundi benshi ushobora guhura ngo bijye bintu ngukora ngo ndagutumye ngo bijye bintu ngukora ngo hari abarundi benshi ico kintu batacerekwa bamwe ariko kandi baza kari bake ego sisi benshi ni bake ego hariho abanuma ati kuko ni nkaho numaze kuvuga tujye yamaze kuvuga aho ni sawa kirakwiye avuga ati je ndi nyuma yiwe sivyo hariho nabandi baba bashaka kuba ngo bijye bintu uvuga ngo baguhaye amafaranga ngo baraguhaye amafaranga uko uvugira iki ntiturabanyarwanda ntitubikora ngo kubera ngo turonke ayo bantuze ayo mahera ntituri bampe mukenda mu kubera turaba patriote ego turakunda igihugu cacu nukugikorera urumva sera patura mo nta bindi kuko urumva naho ayo mahera boyama naho ego dufate sindavya ntabikuye ku mutima ego ntabikuye ku mutima nundi ni amahandi mahera nzokora ibindi ntitaye kuri wa wundi ya mahera wa wundi yama ariko abanyarwanda baravuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda gwahaye uruha amafaranga cyane bajya abantu babivuga bacafuza abategetsi tuvuge ko nabo ariko bikora kubera amafaranga nta rukundo ni systeme bakoresha biza ko no bakozi b'Imana baruka abakozi b'Imana cinkata kuva mwiyo myaka yeze za 2012 kwereza za 2010 2011 ibintu vy'u Burundi vya 2015 batanga kuvuga n'abantu b'abanyarwanda barabihagarara mu kabisa biragira iki ubudini bwose ubwire abanyarwanda bakaba baza kwishira imbere kandi batangura kubivuga iyo himirije amatora sinze kubanza kubibona c'est ça sagaseshe rumuri rero abakunzi ba kiganiro babimenye n'abarundi bose babimenye ko je suis sûr amatora gahera barashobora kuca bamera nk'abagizi ibintu bizoca bihagarara nk'ibitoye agahengwe bukebuke ariko naho ntibishobora guhera exactement ikibazo cyo muri Kongo kitagize gute bizobana n'ingene kizoba kiko kiragenda so fafa reka tubandanye mu misi yahera twarabonye M23 ifata Goma irafata Bukavu bitagoranye abantu baravuga ati karabaye baratanga n'amasaha 18 ko bazabafashe Uvira ariko kugeza isaha
abamezi umenga ashika kuri 6 bitarakunda kijya kintu rero ukumva ati barashika Uvira bafashe Uvira objectif yawe yari Bujumbura umunyagihugu we waciye wiyumva gute eske ntabwo wagize muri jya minsi bwo banyabaki abarundi bafise ingene Imana yaturemye n'ukurinda kudasanzwe genda baze barumariza nibo bikubwira genda baze aba baje kudukoloniza pour la première fois babazungu nabo nyene barazi yuko ntivyapfuye gupfa gukunda uko nyene barazi ko twamanye barumva kantu erega urashobora kugwana n'umuntu barazi gafuma umujya amenyo naho yo kuresha muga atwarane trace avuga ati bajya abantu keba nayo bivuga iki bivuga iki jewe ndavyumvise ntabwo nagize burebure ubu unye vraiment je ntuje mu kugwa ndi mu ntambara yo kugwanya ubukene nkugwaruka ruri mu mbona kazoza Uburundi bugize iki muri Amerika no Burundi bwifashe 2060 bundi buteye imbere sesa niyo je niyo ntuze niyo gahunda ndimo ndi muntu abagwanya ubukene mugabo bibaye ngo mukanzanira ibindi bintu bidahwanye n'unuze ndimwo ntikibuza ko nivuna umwasi erega ntituri twese nitwohera hariya mu gisoda turafise bene wacu turafise bavyara bacu bakuru bacu n'abandi bariyo twizeye ariko natwe tutariyo sukuvuga ko ngo umva ngo vunanye nukushaje kiniyo Rukira kuba rukavye biri mu maraso bari bazi ko waje kutuvunira mu mafi ntigikunda ico ntigikunda ariyamu ntigikunda nukuvuga rero umva turiteguye ku buryo rukavye utuvyumva ushaka nida kubivuga yes reka tubandanye cegera c'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yarayitavye Imana kijya kintu ijya nkuru wewe wayakiriye gute hari cyo ufise wivugako ya none kiya none hari umuntu atakizi umuntu ari ku mwanya w'amakuru yuno musa hageze yo mu karere hari umuntu atazi uko vyoba vyagenze canke yoba gikekeranya ngo iki niki okay biribonekeza ne systeme Kagame akoramwo ntizwi baje ntizwi cendi baza n'umwana avutse ejo arazi ati systeme Kagame akoresha niki aragukoresha kuko ababona uri competent akakwiyegereza ukaba umuntu we wa hafi mugabo udekonye canke abonye atagigukeneye araguha mission nyene ya Burundu tukagenda ukaruhuka umva hajyanye urya ninko kugira bavita gute ninko kuja mu zabukuru niko no bivuga nakantu gatoya kuko none ugende kumena amabanga y'ivyo mwagiye murakora ama operation wagiye urakora ugende kuyamena amabice bigira iki kekaba nkakorega abantu basenga nibo tunakoresha jambo ngo nta kimareke kibe itagize donc itatwibiriye akabanga n'abantu rero badakora mu buryo nk'ubwo hari ibimenyetso ubona ukavuga ati ibimenyetso birerekana ikirere kimeze gute sivyo rero ujya anye are nkuko yari cegera c'umukuru w'igihugu umuvugizi w'icegera c'umukuru w'igihugu bivanye n'ama-interview yaramaze bisagira amajambo yavuga uri umuntu kurikiranira ibintu hagufi wabona ko atagiye kirekira amazi ashobora kubandanya amazi kuko yagira tobe ibintu bikomakomeye nukuvuga iki akarero urabona yuko hari kiganiro president w'u Rwanda yagiriye kuri rya radio sinzi ko TV y'abongereza yagikoje n'umumenyesha makuru w'umwongereza aramubaza ikibazo kijanye nuko hari abasoda b'abanyarwanda bari muri Kongo mugabo abo bati ngo ntavyazi arakigarukana incuro nyinshi rero ujyare hari ukuntu nawe bakimubajijeko aho hose nkavuga ati ishobora kuba yari umutego kuba bari bamaze kubona yuko atuye umuntu nitukigize iki nitukimukeneye urumva ukungene yishuye nk'abantu b'abasesanguzi nk'abantu b'abanyepolitike canke abantu bagiye barakwikirana ibintu hagufi bazi systeme Kagame akoresha warabona neza yuko uyu muntu bari kwamushira mu mutego kuko wewe yagiye kuvuga ibitandukanye n'ivyo umukuru w'igihugu yavuze ndibuka ko hari ikibazo bamubajije c'abasirikare bari mu Rwanda Kagame avuga ko atabizi ariko ujyare mukuralinda mukuralinda nanaje wewe bamubajije yameze nk'umuntu akata mugabo afise icyo ashaka kumvisha kabona neza yuko abantu baje baravuga ati buryo no mugabo
ari mu yabira Nje nk'ivyumva avuga ati uyu muntu aratashe uyu muntu ageze mu zabukuru umuntu agiye kuruhuka uyu muntu arahawe ntuzeya donc mission ya burundu uyu muntu aragiye kubandaniza imirimo yiwe hehe iyo yakoreye sinza hariho nimba ari mu kuzimu bivana batangaje ko yafashwe n'ingwara yo gucika imitsi iracikira bakiyo ngwara ujya muze he kweri ntabona ko yaragikomeye akibasha none erega bagiye akora muri system ati hakwenda ukwihekura ico nuko kuko turazi n'abari kera muri wa mwari w'Inkotanyi ngene bagenda ngo bagiye kugira iki hama mu bakaca bakorera akantu atabindi donc ivyo bitwa ko bari bagiye kurondera ivyo bitwa ko bari bazi bagaca basanga siko bigenze bakabahinduka ibyo birazwe haro nabandi benshi tuzi bagiye baricirwa mu bihugu bitandukanye bitwa yuko atari no mu Rwanda yego nukuvuga iki uje karakantu gato abandi bakanyuruzwa c'est ça bakisanga ikanomba abandi bagafata indego none ujya amakuru menshi yaje n'ivyo yarayazi bamaze kubera arashaka kwishura kujya akavuga nko kumengo ntavuze hajya muri politiki yaramaze gukora ikosa rikomeye cyane kuko umuntu w'umunyepolitike cyangwa umusesanguzi yari yamaze kumva neza ico ashatse kuvuga mba yaramaze kugira iki kumena agatabi baravuga ati uyu muntu rero ntakiri user for donc ntagishoboye ito kimukeneye c'est ça nagendere aruhuke donc gukura obstacle mu nzira nico cabaye nta bindi yego wawa fafa reka tugushimire cyane tugushimire cyane ku mwihwezo uduhaye nibaza ko abantu bari kwaradukurikirana babonye ko umudadashoboye mu byandike muri commentaire namba ashoboye canke tuzo turamugarukara mu byandike mu bivuga ati uyu muntu turamukira sinzi ko ari ikintu twibagiye reka tugushimire cyane bon nanje ndabashimiye gose kandi numva nezerewe ndyohe kubona je kuronka karyo kuko naho nandi mu gacerere nabikwikana hagufi ijo n'umutako bindajishinga haje umubanya atewe nawe we ntuwojya ngo uryame naho batari kuvuga ngo asotera Bujumbura hajya wowe uri umuntu uzi ubwenge ucushiraka akabaza naho kacuba uritegura sivyo bivuga iki rero ndakengurutse cyane nuwaragifise amakenga amenye ko nimbura umurundi ukibona ngo umuntu aravuze ukuntu kugire gute nago oya nituko duca amahera oya intamba barayizanye reka nyene ikore kukunyene gushika bigize iki birangiye rero ndabashimiye cyane kuri aka kanya promota ugenda natweretse ya mavuta yawe wongere wabwire n'ahantu boza baragukura abagukeneye yes thank you ngaya amavuta akoze muri les ingrédients naturels afasha gustimira pour d'autres donc afasha gukura k'umushatsi nimba hari umushatsi usanga atabwiza ufise usana utayidrate niko novuga umushatsi ucikagurika umushatsi uba unavyushe mugabo ntukure ngo ube muremure koresha aya mavuta ya yeye evergreen oil kugira ngo izo ngwara zose ufise zihere ndagira n'ama traitement unkeneye bashaka kunondera kuri Facebook canke TikTok donc canke ku nimero ya WhatsApp 79 035 376 kugira ngo dushobore kuvugana birebire nkagira n'ama traitement yo mu mutwe turagushimiye cyane reka dushimira abantu bose bari kwaradukurikirana aho muherereye hose bari mu Burundi hanze y'u Burundi turabakunda cyane wewe ufata umwanya ukaraba ikiganiro tugushikirije ukagira commentaire ugapartager ukagira subscribe turabashimira cyane mubandanye mugira subscribe wowe utarabikora ukibona kino kiganiro ukubitaka subscribe turabakunda cyane my name is Promoter behind the camera bye bye